Ndababwira ukuri abenegihugu muriko murumviriza ibijanye n'ibiriko birakorwa mw'ishamba. Hari amakuru y'uko leta y'u Burundi yoba iriko irashikiriza ko twoba turiko turakorana na Red Tabara, ariko ndababwira ukuri ivyo vyose iriko irashikiriza ni ububeshi. Leta y'u Burundi ntibwize abenegihugu ukuri, ishire umuco ku bibazo vyugarije igihugu c'u Burundi. Na niyo mpamvu mwumviriza ko igihugu c'u Burundi ataco gishikako. Reka nsubire ndagwe kaze ndagwe mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye kuri mwe mwese mwumviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Ndabahaye ikaze mwese kuri mwe mwese mwumviriza aya makuru yacu muherereye irya nino ku migabane y'amakungu ya kure, abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Reka ndagwe kaze nshuti munywanyi wacu kuri wowe uriko wumviriza ibiganiro vyacu uherereye nga mu gihugu cacu c'u Burundi. Kuri ubu ngubu amakuru akomeye cane yeje kudushikira, tukaba tugarutse ngo yose tuyabashitse ko ido ni ido. Reka nsubire ndagukangurukire cane nshuti munywanyi kuri wowe wahejeje gupyonda ijambo sabone, kuba atarabikora kariko karyonda gusaba munuke musi iyi video urabanditse ijambo sabone upyonde ko uracurabona arakazogera nawe nyene upyonde ko, ama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kuri yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Aya ni amakuru avurwa mu bisata bitandukanye, igisata ca politiki, umutekano n'agateka kazina muntu, tukayatorezwa n'umumenyesha makuru w'umuhinga akorera mu karere k'ibiyaga binini n'abandi bakorera nga mu gihugu cacu Burundi bakayadushitsa ko mu biganiro vya misi yose dutambutsa kuri Burundi News TV ido ni ido. Kuri ubu ngubu rero ingingo nkuru turazifatira ku makuru akomeye cane yeje kudushikira nga mu gihugu cacu Burundi, biriko mu nyuma z'uko mwumvirije amakuru muri iki gitondo ko umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca bataziranda kugarika yitavye inama giturumbuka mu biro vy'umukuru w'igihugu nyuma yuko umukuru w'igihugu nyene cubare General Major Evariste Ndayishimiye yamutumye ko giturumbuka. Aka kanya duhejeje kuronka amakuru akomeye cane y'ibiriko biraba. Aka kanya umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca arashobora kuba nka General Alain Guillaume Bunyoni waza ari umushikiranganje wa mbere nga mu gihugu cacu Burundi, biriko mu nyuma z'uko kuri ubu ngubu vyahejeje kumenyekana ko afise imitahe mw'ikompanyi y'indege ikorera mu gihugu ca Ghana nk'uko bihejeje kumenyekana mu biro vy'umukuru w'igihugu. Hari amakuru akomeye cane yeje kudushikira ku bijanye n'iyi kompanyi, ku bijanye n'uko ubutungane n'ibindi bisata bitandukanye vyo bihejeje kwibandwa ko kuri ingingo ikomeye cane yuko ahejeje gutahurwa ko umushikiranganje nawe nyene yoba afise amatungo adasiguritse mu gihugu c'u Burundi. Ni gute yoba afise ibikorwa bitandukanye mu bihugu vy'ibibanye n'ibihugu bitandukanye ariko bikaba bitaramenyekana? Hari amatungo yoba ahejeje kumenyekana ko yoba ari ya Gervais Ndirakobuca ariko adasiguritse. Ibi vyose rero yoba bigiye kuba biramera nk'ivya General Alain Guillaume Bunyoni woze ari umushikiranganje wa mbere nga mu gihugu cacu Burundi. Turaza kubigaruka ko amakuru akomeye cane ahejeje kudushikira, biriko mu nyuma z'uko amakuru akomeye cane turonka ari uko kuri ubu ngubu yaciye ashirikwa ko abamucungerera umutekano mu buryo bw'ibanga. Kuri ubu Gervais Ndirakobuca yahinduriwe yamucungerera umutekano, ata muntu n'umwe yamucungerera yahora amucungerera umutekano. Kuri ubu ngubu bose baciye bahagarikwa, yashiriwe ko abashasha bamucungerera umutekano. Ivyo vyose rero turaza kuvyumviriza mu majwi akomeye cane umwe mu bahora bamucungerera umutekano n'umwe mu bahora bakorera mu bushikiranganje bwa mbere. Turaza kumviriza amajwi akomeye cane badushikirije, biriko mu nyuma z'uko amakuru akomeye cane bikekwa ko yoba ariko arafashanya na General Prime Niyongabo mu mugambi ukomeye cane wo gutembagaza ubutegetsi. Bikaba mu nyuma z'uko General Prime Niyongabo yoba azi ibijanye no wa mugwi mushasha wa Larube wibonekeje mu ishamba ry'icimeza ikibira nk'uko amasoko yacu avyemeza. Turaza kubigaruka ko muri aya makuru akomeye cane abeje kudushikira nga mu gihugu cacu Burundi. Nanone amakuru avurwa mu gihugu c'u Burundi biravugwa ko muri baba generale umwe mu bari barongoye kakarwi kibonekeje mu gutembagaza ubutegetsi kuri ubu ngubu ahejeje gutabwa mu mvuto, akaba yavuyemwo hakaba hashigaye abagenerale bashika batatu barongoye ako karwi. Biravugwa ko hari intererano iriko irava mu gihugu c'Ubugande nk'uko amasoko yacu avyemeza, ariko hararungikwa ibigwanisho biteye ubwoba bigashika mu gihugu c'u Burundi bivuye mu gihugu c'Ubugande. Ari amakuru akomeye cane yeje kudushikira ko na vya bigwanisho vyasumwe mu gisagara c'ubudandaji i Bujumbura mu makamba ashika 3 kuri ubu ngubu hahejeje kumenyekana iyo vyoba vyararungitswe. Gervais Ndirakobuca birumvikana yuko arashobora
kugumishwa aho yari yerekeye nyuma y'uko yari yatumijwe ko n'umukuru w'igihugu mu manama atandukanye giturumbuka yabaye ataguteguza. Kuri ubu ngubu rero biravugwa ko birashobora kumugendekera nk'uko vyabaye kuri General Alain Guillaume Bunyoni nawe agaca atabwa mu mvuto. Vyose turaza kuvyumviriza ni gute yoba afise amatungo adasiguritse, niriko mu nyuma z'uko hari n'ayandi makuru akomeye cyane tubasha kuronka avuga ko hari ibijanye n'amatongo yegereye amabarabara yoba yaranyaze abene igihugu. Kuri ubu ngubu rero amarira ni menshi mu gihugu c'u Burundi, biriko biribonekeza ni ibisetso mu gihugu c'u Burundi. Turi buze kuvyumviriza muri aya makuru akomeye cyane yeje kudushikira. Reka nsubire ndagukengurukire cyane nshuti munywanyi y'uko wumviriza aya makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo ijyanye ya Burundi News TV, abatwumviriza muherereye irya nino ku migabane y'amakungu ya kure, abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Reka ndagwe kaze nshuti munywanyi wacu kuri wowe wumviriza aya makuru yacu herereye nga mu gihugu cacu Burundi. Kuri ubu ngubu rero reka amakuru yacu tuyatangurire ku makuru akomeye cyane ayijeje kudushikira ku bijanye n'ibiriko biravurwa muri politiki, umutekano n'agateka kazina muntu. Mu nyuma turaza kubashitsa ko itangazo giturumbuka rivuye muri etat major no mu biro vy'umukuru w'igihugu ku bijanye n'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca. Biravugwa ko kuri ubu ngubu hari ibigwanisho, hari n'abasirikare bashika 23 aribo barungitswe mu mugwi mushasha wa RB wibonekeje mu ishamba ry'ikimeza ikibira nkuko amasoko yacu avyemeza. Amajwi turonse y'agacamutwe turaza kuyumviriza muri iyi nkuru, muri ibi biganiro dutambutsa kuri Burundi News TV. Wowe ico usabwa umviriza kandi ufyonde ijambo sabone. Kuri ubu ngubu rero reka dutangurire kuri aya makuru. Ni nyuma y'uko umuvugizi w'igisirikare c'u Burundi Colonel Philibert Biyereke avuga ko ivyabaye mw'ishamba ry'ikimeza ikibira kuri ubu ngubu vyabihejeje gukomera cyane, agatangaza ko kuri ubu ngubu vyakozwe nabo yise inkozi z'ikibi zamazirota gusesa amaraso y'abarundi. Ayo makuru yayishikirije mu kiganiro yagiranye n'umumenyesha makuru wacu akorera nga kuri Burundi News TV nyuma y'uko humvikanye ko mw'ishamba ry'ikibira ho batanguje kumvikana rwamo rw'ibisase biteye ubwoba n'inkoho ziteye ubwoba vy'intambara. Ivyo vyose rero bikaba bihejeje gushika mu gihe y'uko abene igihugu hari vyinshi baba baragiye banyegezwa, ariko ngaha turavyegeranya tukabashitsa ko mu biganiro vyacu vya misi yose idonido. Bikaba mu nyuma z'uko n'abene igihugu bo muri komine Mabayi intara ya Cibitoke mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi bategetswe kuza barara amarondo bafise umwitwarariko w'abantu bitwaje ibigwanisho muri ako karere bashobora kubagirira nabi. Ayo makuru rero nkuko avyemeza biravugwa ko abene igihugu baba batanguye gutabaza, bavuga ko kurungu bakwiye kurungikwa igisoda c'u Burundi kuko ibintu vyabihejeje gukomera cyane mu gihugu c'u Burundi. Rero turaza kubigaruka ko vyose idonido. Bikaba mu nyuma z'uko amashirahamwe y'abaganga mu Burundi avuga ko muri kino gihe abakiri bato batagihurumbira igisata c'ubuganga, abamenyesha ko ibikorwa bijanye no kuba umuntu yoba umuganga nga mu gihugu cacu Burundi bitariko biragenda neza bivanye nuko agashara k'abaganga katariko karagenda neza. Ayo mashirahamwe ahamagarira leta kuduza imishara kugira ngo igabanye umurindi w'abaganga baja gukora mu bindi bihugu bibanyi no ku yindi migabanya. Amakuru akomeye cyane rero adushikiye nuko bamwe mu baganga baba batanguye kuva mu kiganga no muri aka kazi ka misi yose bahora bakora mu gihugu cacu c'u Burundi. Nayo andi makuru avurwa mu gihugu c'u Burundi nuko Rumonge aborozi barekura ibitungwa vyabo biyerekerera bakabirekera mu mabarabara bigatembera. Amakuru akomeye cyane yeje kudushikira nuko bene igihugu baba mu gisagara ca Rumonge barababazwa n'aborozi bareka ibitungwa vyabo bikerekeza mu mihana, bakamenyesha ko ivyo bitungwa biboneka kandi bikabonera uturima twabo tw'igikoni. Bagasaba ko ingingo ya leta yo kororera kandi yo kororera mu mpongore yo kubahirizwa. Abajejwe intwaro muri zone ya Rumonge bamenyesha ko bagiye gutangura gutohoza kandi bagakora impande zose. Bikavugwa ko igitungwa cose kizofatwa kiriko kiriyerereza mu mabarabara nye nico
gitungwa azocibwa amande ashirwa mu kigega ca leta. Ivyo bitungwa bigizwe n'impene n'intama bikaba biboneka ahanini mu mihana yo mu makaritsiye atandukanye nka Kanyenkoko, Giswahili na Burimba. Amakuru akomeye cane yeje kudushikira turaza kubigaruka ko mwido nido ry'amakuru twabateguriye biriko mu nyuma z'uko kuri ubu ngubu umutambukanyi w'umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye kuri ubu uyu mutambukanyi Angeline Ndayishimiye ndayubaha ejeje gufata ingingo ikomeye cane ni nyuma yuko ariko arabandanya gutunganya inganda z'uturere mu ntumbero yo kumenyesha abene igihugu ivyavuye mu ihuriro ridasanzwe ry'abakenyezi b'imboneza ryatunganijwe kuva ku igenekerezo ry'icenda gushika ku rya 11 gitugutu uyu mwaka w'ibihumbi 2023 kuri uyu wa mbere akaba yakoranije mu gisagara ca Bujumbura abo mu karere k'uburengero kagizwe n'intara za Bujumbura, igisagara ca Bujumbura, Bubanza na Cibitoke. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye ndayubaha akamenyesha ko kari ngombwa kubandanya baganira ibijanye n'irondoka rijanye n'amagara meza, gupfungura neza n'iterambere rirama kugira ngo abantu batahure ihuriro riri hagati y'ayo majambo. Akibutsa ko kandi umukenyezi atandukanije imvyaro bituma aronka akaryo ko gukora ibikorwa vy'iterambere bigatuma umuryango wiwe n'igihugu bitera imbere. Ayo makuru akomeye cane yabahejeje kudushikiranga mu gihugu cacu Burundi. Reka tuyabandanirize kwavugwa mu karere k'ibiyaga binini n'ayandi avurwa ngaha mu gihugu cacu Burundi. Aka kanya mu gihugu c'u Burundi ibintu vyabihejeje gukomera cane nyuma yuko habonetse ibintu bikomeye cane mu gihugu c'u Burundi, bikaba bivurwa ko kuri ubu ngubu wa mugwi mushasha wa Larube woba ari agashami canke ari akandi karwi kiyongoye kuri Red Tabara. Bikaba bivuga ko Red Tabara yoba yarakoze ibijanye n'ibikorwa vya politike vyo kuraba neza mu nyuma z'uko yari yaravye ibona ataburyo yokinjira mu gihugu c'u Burundi, ariko nanone vyibazwa ko na beshi baravuga ko ivyo vyoba ari ububeshi nyuma yuko hibonekezamwo ibihanganje bikomakomeye mu gihugu c'u Burundi, aho bivugwa ko kurungu umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca yoba afise uruhara mu kurungikayo abasoda bashika 24 barungitswe muri iri shamba. Hari amakuru dukura mu gisoda yemeza ko Larubu y'umugwi mushasha woba ufise intererano iva mu gihugu c'Ubugande nkuko amasoko yacu avyemeza. Kuri ubu ngubu rero kwigenekerezo ry'ejo rya 19 mu nyonyi mwaka 2023 harungitswe inkoho 34 ziri mu bwoko bukomeye cane, ariko turaza kubigaruka ko mwidonido ry'aya makuru akomeye cane aza n'ibindi bitandukanye. Bikavurwa ko harungitswe ibigwanisho biteye ubwoba. Kuri ubu ngubu turi buze kubigaruka ko tubabwira amazina yavyo nuko bikoreshwa n'ibindi bitandukanye mu gihugu c'u Burundi bigenda vyibonekeza. Nayo ayandi makuru akomeye cane yeje kudushikira biravugwa ko uyu murwi wobo wibonekeje muri iri shamba uriko uraterererwa n'ibihanganje mu gihugu c'u Burundi vyiyonkoye ku karwi gashigikira umukuru w'igihugu n'ibindi vyiyonkoye ku karwi kemeza neza ibijanye na politiki. Bikaba bivugwa ko kuri ubu ngubu rero ibintu vyo bihejeje kuyangara mu gihugu cacu Burundi. Turaza kuvyumviriza muri aya makuru akomeye cane, tubandanye tubashitsa ko kuri imbonesha kure yacu ya Burundi News TV y'intererano iriko irava mu makungu n'ibindi bitandukanye. Kuri ubu ngubu uko twabwiye ko umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca yitavye inama giturumbuka nyuma yuko yarahamagawe n'umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye mu biro vy'umukuru w'igihugu. Bikaba bivugwa ko kugeza ubu ngubu yoba yashiriwe ko abamucungerera umutekano bashasha, kumva zuko kuri ubu ngubu bivurwa ko n'impapuro z'inzira ziwe kuri ubu ngubu zoba burijwemo. Bikavugwa ko umushikiranganje wa mbere aka kanya atarikuriwe kuba yosohoka igihugu canke ngagirire urugendo mu makungu. Kubw'amasoko yacu mu biro vy'umukuru w'igihugu, amakuru akomeye cane yeje kudushikira nuko abo bahora bamucungerera umutekano bo basigaye bajanywe mu butungane kumva zo kuraba neza ibijanye n'imikorere y'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca. Bikavurwa ko habonetse amakuru akomeye cane yuko yoba afise mitahe muri kompanyi ikorera mu gihugu ca Ghana nkuko yarahejeje imisi itari mike yibonekeza muri ico gihugu. Bikavugwa ko yari yagendereye iyo kompanyi
kubw'amasoko yacu n'amakuru yashikiye mu biro vy'umukuru w'igihugu bikaba bivugwa ko kuri ubu ngubu uwo mushikiranganji yoba ariko afise ibikorwa bitandukanye, imitungo itandukanye, amatungo yoba yaranyazwe abene igihugu n'ibindi bitandukanye mu butunzi bw'u Burundi, bikavurwa ko nawe nyene yoba afise amatungo adasiguritse. Ibi vyose rero turaza kuvyumviriza mu yandi makuru yacu aza, bikaba mu nyuma z'uko General Prime Niyongabo ijyanganye mu gihugu c'u Burundi, umukuru w'igihugu yoba yamaramaje kuba yotanguza umugambi wo kumukura mu mabanga, bikaba mu nyuma z'uko Gervais Ndirakobuca nawe nyene yaciye avyanka. Ibi vyose bikaba ari vyo biriko birakwegera Ndirakobuca, ibintu bikomeye cane turi buze kuvyumviriza mu yandi makuru akomeye cane yeje kudushikira nga mu gihugu cacu Burundi, aho tuvyumviriza mu biganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu vya misi yose. Reka amakuru yacu nanone dusoreze tubandanya tuyerekeza kuri aya avurwa muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Kuri ubu ngubu rero ibintu vyo bihejeje gukomera cane nyuma y'ibintu bikomeye cane vyibonekeje ko igihugu cacu ciza c'u Burundi cahejeje kurungika abasirikare muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Ibindi biziga bitatu aka kanya biratahukanywe aho bishikijwe ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura. Kubw'amasoko yacu, amakuru ava mu gisoda biravugwa ko abandi basirikari yindi kambi igira gatanu yari igiye kurungikwa aka kanya yoba yanse kuja muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo mu gihe batariko baratahura neza ivyo boba bagiye kugwanira. Bikavugwa ko kuri ubu ngubu umusirikare umwe w'umurundi abarungikiwe amadolari 5,000. Ibi vyose rero bikaba biribwa na leta y'u Burundi mu gihe bidashika mu bikorwa vya gisirikare canke bishike kuri umwe mu baryango b'uwaguye ku rugamba. Ari amakuru akomeye cane rero ajeje kudushikira ko nimbonera kure zatanguye gupfira, nk'uko turiko turaronka amakuru tuyabashitsa ko yose idonido. Imbonera kure imyidogo nayo ni yose zoba zihejeje gutanguza umugambi wo kugumuka nyuma yuko nazo zatanguye kwanka kuja ku rugamba muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Ibi vyose rero abamenyesha amakuru bacu bariko baratugira amatoza kuvyerekeranye n'ibiriko biraba mu gihugu c'u Burundi, turaza kugaruka tubibashitsa ko vyose idonido. Turaza kugaruka tubabwira ivyavuye mu mugambi wo gutembagaza ubutegetsi n'ibindi bijanye n'ibigwanisho vyavuye mu gihugu c'u Bugande, nk'uko amasoko yacu avyemeza n'umwe mu bajenerali bakomakomeye bakorera mu ishamba ry'ikimeza ikibira, nk'uko ahejeje kudushitsa ko amakuru akomeye cane. Turaza kubigaruka ko muri ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Reka nsubire ndagukengurukire cane nshuti munywanyi kuri wowe twabanye muri aya makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV, wowe uherereye irya nino ku migabane y'amakungu ya kure, abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini, reka ndaguhe ikaze kandi ndagukengurukire cane nshuti munywanyi kuri wowe twabanye muri ibi biganiro vyacu uherereye nga mu gihugu cacu Burundi. Turaza kugaruka tubashitsa ko amakuru ajanye na General Prime Niyongabo. Kuri ubu ngubu biravugwa ko atawomenya iyo yoba ari nyuma yuko humvikanye amakuru akomeye cane yuko impapuro z'inzira z'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca zoba zafatiriwe. Muraza kuvyumviriza mu yandi makuru aza. Kuri ubu ngubu umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca akaba atarekuriwe gusohoka igihugu c'u Burundi. Umukuru w'igihugu akaba yacungereye kandi akaba yashize ko abacungera umutekano bashasha ku mushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca. Bikaba binavurwa ko kuri ubu ngubu abo bahora bumucungerera umutekano kuri ubu ngubu bashikanywe ahantu hakomeye cane. Turubuze kugaruka ko kuri donido ry'amakuru tubandanya tubashitsa ko kuri iyi mbonesha kure yacu. Ntimuje kure, iyi ni Burundi News TV.